Naam, nimekupata. Yani unasema ni ile saa mtu anaenda kulala, lakini analala tu muda kidogo kama dakika 30, 40 hivyo kisha anaamka. Ni kusema kwa Kiswahili unasema kugunjama. Yani kugunjama. Yani hauchukui ule muda mrefu kama unalala hadi asubuhi. Hapana, unalala tu muda kidogo, unaamka. Yani ni kugunjama. Kugunjama. Naam. Bakunzi bacu ba Madudu Pro TV, turabaramukije, turabahaye bwake canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Turazi ko mudukwikirana muri benshi cyane, haba mu biganiro bitandukanye no mu masinema dusanzwe dukina. Turazi neza ko mudukurikirana tubibona. Rero aho muri mwese turabaramukije. Twifuje rero kuba tembereza uyu munsi tubashikane neza na neza mu gisagara ca politique ci Burundi Igitega, aho tugiye kubatembereza neza na neza muri quartier ya Magarama. Turi kwibarabara aho basanzwe bahingurira ibintu bitandukanye biciye mu giti. Nibaza neza ko imbere kutanabarambira, reka tubanze dutembere muri atelier imwe iri hano, tubanze turabe neza ibihari. Turabe neza ibihari, aho mbona ko ari ibintu byiza cyane. Turi kumwe n'umutumire wanje, ngomba ko tubanza kugendura neza ibintu twe turaraba turi kumwe. Reka ndamusabe aze hano kugira tubanze dutembere neza tubirabe, nyuma turaza kubabwira impamvu twashitse hano. Nariko ndabwira abakunzi bacu ko tuje gutembera muri atelier nziza, atelier tubonamwo bahinguye ibintu bitari bike. Turabona ububati buteye igomwe, wanashaka ni buri mu bwoko butandukanye. Hari ama garde-robe, harimo burya bubati bashobora gushira mu masalon. Wow, ndabona ni izi ntebe zija muri salon à manger. Ndabona vyinshi, ndabona kandi intebe nziza. Okay, ndabona kandi n'ibitanda, kandi ibitanda bona umega bisa n'ibiteye igomwe cyane. Ariko mbere yuko duhava tubananga n'ikiganiro, nabyo turi kumwe n'umushitsi ko turarabana ibintu biri hano. Nabo musanzwe mumenyereye mu kiganiro tufundishane. Twagomba tumuhe ikaze kugira ngo imbere yuko amaze kubaramutsa dushobore kumuha akanya kugira ngo abandanye avuga. Sariju, karibu sana. Wasalimie ndugu jamaa na marafiki ambao wanatufuata kwenye ile channel ya Madudu Pro TV. Karibu sana. Alafu tutazungumza na kipindi chetu. Inshallah. Natoa salamu kwa nyie wote mahali mlipo. Nasema hivi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa batumva kumbure ugo rurimi ndavuze nti amahoro y'Imana abane namwe. Ndabizi mumenyereye mu kiganiro twigishanye canke tufundishane. Nizere ko nuno musi ngira nico bantumiyemwo. Reka ndindire ndabivyo hava banganiriza, murakoze. Okay. Bakunzi bacu ba Madudu Pro TV, twagomba tubibutse kuri wa mugenzo wacu. Igihe cyose tuza kuba two turavuga nawe ko baraba kino kiganiro, mwibuke kuja gukanda kuri gwa rukumu ruraba hejuru, aho tuvuga ngo ni like canke jeme. Abatarashobora kwiyandikisha kuri rya rubuga, mukomeze kwiyandikisha, ryanditse ngo subscribe canke s'abonner kugira ngo mubandanye mukurikirana neza ibiganiro vyacu. Sariju, urakoze cyane gusubira kwiyereka abakunzi bacu ba Madudu Pro TV. Nagomba dutera intambwe ikintu ndakwereka kimwe mbonye hano kugira ngo ubandanye ubabwira ivyo ari byo. Nibaza ko mu muzi Sariju,
muramuzi ariko aravuga amajambo amwe dusanga mu Kirundi akayashira mu rurimi rw'igiswahili. Murabizi mwese twaramaze kwinjira muri East African Community. Yes. Rero twagomba yuko abadukurikirana abana bacu bariko bariga igiswahili, turagomba ko bakura bazi ibintu bimwe dukenera mu buzima bwa misi yose, sabana gusa ariko ka turagomba ko nabakuze ko ndibaza ko batabizi neza bose, abashaka kuba afite dukaramu bashaka kuza kwandika. Ndagomba tubwire ikintu kimwe, sivyo mu byo twabonye byose ngo ndakwereke. Okay, Saliju. Urabona turi iruhande y'igitanda. Gitanda urakibona? Ndazi neza kukizi. Turabona ko gifise ibihimba bitandukanye. Hafise urahabona? Turakunda kuhita ku mutwe w'igitanda mu rurimi rw'ikirundi. Hariho kandi hajya hepfo mu mirambirizo, turahita mu mirambirizo. Ikindi kandi nuko ku imbavu zose z'igitanda aho no kwita ko ari mu bwururukiro. Urabona ko uryamye ngaha cayururukira ngaha, uryamye akururukira hariya, sivyo? Aba bafundi bacu baravuga ngo ni ngungu n'amarongero. Rero nagomba abariko baratwumviriza baze kumenya ibitandukanye kuri iki gitanda, ariko muri ca giswahili nyacu. Ca giswahili nyacu niyo mpamvu nagombye kwitwaza no munsi kugira ngo bamenye neza mbega bimeze gute. Tugendera bukebuke, tugende bukebuke kugira ngo abantu bacu ntibave batakara. Duhere ngaha ku mutwe w'igitanda. Twe gitanda urabona mbega mu giswahili ciza bawita ngo iki? Asante kwanza sana kwa kunileta maeneo kuna kitanda. Mimi niko mpenzi wa kitanda sana, napenda kulala kabisa. Wow. Sasa kwa hiyo nitakujibu kila swali. Asante. Yani ni kusema hapa kama gisi ulivyosema, hapa tutasema ni kichwani. Kichwani. Lakini kwa Kiswahili yani sahihi, kwa lugha ya Kiswahili tutasema bao la kichwani. Bakunzi muri ko batwumviriza kuri Madudu Pro TV, nibaza ko nababwiye mufata udukaramu n'udukarne kugira ngo muze murandika. Hari igihe usanga tubizi mu Giswahili mbwa tukabivuga mu buryo butandukanye, ariko atubwiye neza mu Giswahili ciza bavuga ngo bao la kichwani. Bao la kichwani. Okay, reka tugenda no mu mirambirizo. Mu mirambirizo murabizi mwese murahazi, naha iyo uryamye ushira amaguru, naho nyene hari igice gisane kiri ruguru, kuko hari ya ruguru aho yavuze ngo ni bao la kichwani, hari amaguru abiri, no ngaha hepfo hari amaguru abiri. Mbega ngaha mu mirambirizo Saliju bahita ngo iki mu Kiswahili ciza? Hapa kwa Kiswahili yani wengi wanapenda kusema miguuni. Miguuni kwa Kiswahili kawaida. Lakini kwa lugha ya Kiswahili sahihi utasema bao la miguuni. Bao la miguuni. Twagomba twibutse rero abariko baradukurikira turi kuri Madudu Pro TV, neza mu gisigara ca politike c'u Burundi Igitega, aho twagendeye atelier imwe yo muri koperative Twiyunge Dutere Imbere, ariko turiko turiga kumwe n'umuhinga wacu mu Giswahili ibice bigize igitanda. Tumaze kubona ibice bibiri, amaja ku mutwe ageze ahantu. Ngomba kukubaza ikindi kintu nabikubwiye mu ntango. Hariho aha hantu aho twita isaso twebwe, kaje umuntu aryamye ashira umugongo niba aryamye agaramye, urubavu niba aryamye urubavu, inda niba aryamye yubitsinda. Mbega iki twita isaso twebwe mu Kirundi kwa Kiswahili sahihi bavuga ngo iki? Naam, hapa katikati, hapa nitasema ni kama katikati ya kitanda, lakini kwa Kiswahili tutasema chaga. Hii ni maeneo godoro, unayetia godoro kwa kulala. Chaga. Naam. Hebu watazamaji, murumva yuko isaso mu Kiswahili ciza bavuga ngo ni chaga. Chaga hamwe mushiri matera chaga. Okay, reka dutere imbere gatoyi.
nakubajije aha hantu twe twita ko ari mu bwururukiro baja mu mbavu aba bantu bacu bitwa ko ari amarongero izi mbaho zo mu mbavu urana ko rumwe ruri ngaha urundi ruri hariya mbega aha naho bahita gute? Naam, hii sehemu hii unamaliza kuonesha hii kufikia kule, hii tunaita ni mufumbati. Mufumbati. Naam. Mufumbati. Ni mufumbati. Na ile nyingine sehemu ile ni mufumbati. Ndio. Lakini sasa ukitaka kusema kwa pamoja utasema ta mifumbati. Aha. Bakunzi bacu nibaza ko muriko murakurikirana neza. Utuheje kuvuga ibigize igitanda uko ari bine. Twabwiye ku mutwe, ku maguru, aha mu mbavu mu gururukiro. Turabasoma gatoyi ku mutwe yavuze neza yuko mu giswahili ciza ari baola kichwani, bao la miguuni, kwisaso chaga, mifumbati. Sawa, ari hamwe tuhita mufumbati, ari hose tuhita mifumbati. Okay. Bakunzi bacu muriko muradukurikirana kuri Madudu Pro TV, tuba turavuga n'ivyerekeye igitanda. Ko tuvuga ivyerekeye igitanda reka ducishe bakantu gatoyi. Saliju, wavuze kunda kuryama? Naam, mimi napenda kulala. Sawa, mimi urakunda kubana n'abantu cyangwa ukunda kuryama uri umwe sinzi? Muda mmoja nalala na watu, muda mwingine nakuwa niko mimi mwenyewe. Okay, reka ndakubaza akabazo kamwe. Hari gihe Saliju ushobora kuryamana n'umuntu kabisa agorana cyane. Umuntu niba mujyamanye mu gitanda umwe yumva kucihariza ari umwe. Bivuga sa urukume kuri hariya wundi yakuremetse ko ewana ugasanga umenga yihindukije akubita inkokora ukamenga muri box ahari ukamenga ewana muri ko murakubita jugumite. Hewe none uyu muntu aryama nabi. Nabo turamukeneye kumumenya kwa Kiswahili sahihi. Kwa ukweli ayo unamaliza kuongea ni kweli. Kuna mtu mwenye tunayelala naye. Usiku wote ni kichwa, ni mguu. Komba. Sasa huyo mtu wanamuita mlalavi. Mlalavi. Naam. Bakundwa muri ko batwumviriza ngo umuntu aryama nabi ku gitanda bamwita mulalavi. Aha. Okay. Tubanaye n'ibintu byo kuryamako, murabizi ko hari gihe mu muryango bashaka kuronka umubebe bakaronka umwana akiri mutoyi. Hari gihe ku bwa security yiwe tuvuga tutireka tumukorera gatanda gatoyi tumuryamikemwo hajya kivuka kuzokura kumara imyaka 3 gushika kuri 5 babishoboye kubazi ko benshi bakikuramwo babonye yuko katakibakwiye. Sivyo ka gatanda nako twita berceau mu gifaransa bakita ngo ikimu mu Giswahili ciza. Ndio. Yaani wengi wanapenda kutumia kwa kusema kitanda kidogo cha mtoto. Lakini kwa ukweli hicho ni Kiswahili cha kujisaidia tu. Lakini Kiswahili sahihi tunasema kihero. Kihero. Aha, abanuko munumviza rero kino kiganiro byo bavyiza mugiye murandika amajambo kuko mumva ko ari amajambo mutari mumenyereye. Ni vyiza yuko muza murandika ahantu kugira ngo ejo canke hirya yejo mushobore ku bisubiramwe mu biraba navyo ni vyiza. Ni nayo ntumbero kino kiganiro twagomvye kubazanira kuri Madudu Pro TV kugira ngo hambavu ya masinema hambavu ya vya bintu byinshi byo kwigisha tuzane ibiganiro vyiza vy'igiswahili. Okay. Reka tuje mu kindi ikintu kuko tuvuga ibintu byo kuryama. Saliju, urazi hari gihe usanga iyo umuntu aryamye mu ijoro ni sawa bose baramenyereye. Mugabo hari nakandi gatiro bitegatiro ko kwihengeka cyane cyane umuntu aje kujya nka mu ma saa 6 saa 7 tufate ko aryamye nka saa 7 aza kufika saa 9 aruhutse. Ka gatiro genda kizi mu gifaransa barakita sieste. Mbega kwa Kiswahili sahihi tunaweza tukasemaje? Naam, nimekupata. Yaani unasema ni ile saa mtu anaenda kulala lakini analala tu muda kidogo kama dakika 30 40 hivyo kisha anaamka. Ni kusema kwa Kiswahili unasema kugunjama. Yani kugunjama. Yaani hauchukui ule muda mrefu kama unalala hadi asubuhi. Hapana, unalala tu muda kidogo unaamka. Yaani ni kugunjama. Kugunjama. Naam. Mu Kirundi ciza ngo kwihengeka.
kugunjama. Hebu watazamaji wa Madudu Pro TV, murumva ko turashika ku bintu bidasanzwe aho kwihengeka saa sita sieste mu Gifaransa, kwa Kiswahili sahihi wanasema kugunjama. Okay. Mbega urazi ko abantu bakunda kuryama, hari bakunda kuryama bubitsinda, kuryamira urubavu bukarinda buca, hana bari bakunda kuryama bagaramye. Uravyumva no kwa muganga baravuga ngo iyo umuntu agomba kuryama neza aruhuke neza aryama agaramye kuko amaraso atembera neza mu mubiri. Ariko ku bantu bakunda kugona iyo umuntu aryamye agaramye n'ikibazo. Mbega umuntu aryamye agaramye mu giswahiri ciza. Yani hapo ni ile sasa unasema labda kwa Kiswahili cha kujisaidia utasema ni kulalia kama hivi mgongo, yani nalala hivi nalalia mgongo, unalalia hii sehemu ya hapa. Yani ni kusema hapo ni kama tu kulala chale. Yani ukilala umelalia mgongo ni chale. Mwumviriza bako batwumviriza abantu bahora baryama bagaramye ku Giswahili corosho ngo kulalia mgongo. Ila kwa Kiswahili sahihi wanasema kulala chale. Kulala chale. Sariju, reka ndakwereke. Dusa n'abantu bashaka kandi kana, sivyo? Akandi kana. Urazi hariho utuntu bashirako urazi iyo umuntu aryamye arakura ibirato, akuye ibirato kugira ngo kameme ahantu muri chambre ntihagume. Urazi hari abantu kuryama vraiment usanga ikirato kimwe kiri hariya ikindi kaba hariya kuburyo usanga uvuga uti kunda kwera nk'abasore kameme nk'abasore mugani iyo umuntu aba yubatse birashikirwa sanga gitanda kimwe ikirato kimwe agiye kuryama kimwe kiri hariya ikindi kiri hariya ikamabira kirondera hariya inde keraba hariya ugasanga nk'umufasha wiwe aravyakiriye. Mbega ahantu babishira uko naho ako kantu gatari ngaha hari akantu bashira kw'ibirato mu Gifaransa baravuga ngo ni porte soulier. Mbega mu Giswahili bakita guti kaga porte soulier? Naam. Yani ni kusema kwa Kiswahili sasa vitakuwa tofauti kidogo na hiyo porte soulier umeiongelea. Yani ukisema bila kujisijui Kifaransa sikijui vizuri, lakini ukisema porte soulier ni kusema ile inabeba tu ni viatu. Vile. Lakini sasa kwa Kiswahili wanasemea kwa neno limoja. Nitasema hivi wanasema rafu. Yani ni kusema sasa tukisema rafu yao iko kama hiyo porte soulier unayoisema kwa Kifaransa. Lakini sasa kwa Kiswahili rafu utaitumia kwa njia nyingi. Unaweza kuitumia kwa kutia viato, unaweza kuitumia kwa kutia masahani, unaweza kuitumia kwa kutia vitabu. Yani kile utakachopendelea kutia utatumia. Lakini kwa ujumla jina ni limoja, ni rafu. Weko batwumviriza muri bisa yuko kaya kantu bashirako twafashe akaro kaya kantu bashirako ibirato ako bita porte soulier kaba kemeze ka etage aravuze ngo kitwa rafu. Mugabo aravuze ngo iyo rafu kwa Kiswahili sahihi ushaka kugakoresha nibindi. Kwa dufata ko ka etage ushaka gukoresha ibintu bitandukanye, ugashaka ibitabo byawe, ugashirako n'amasahani bishatse, ugashirako nibindi ushaka kuranja kugutondekako. Sariju urakoze cyane. Mbega hari kindi kintu twa twibagiye ngaha muri ateri ushobora kubwira abandi bantu Chobakihari atakihari nta kibazo ni tubategura ikindi kiganiro mu misiza kugira ngo tubandanye turyohera abakurikirana urubuga rwacu rwa Madudu Pro TV aho tuba tubakangurira kandi kugira sabone canke subscribe canke kugira gem mubandanye mubikora kurikira ikiganiro kugira ngo mbandanye mubona ibintu vyinshi kandi vyiza mwiga mwirabira ya masinema musanzwe mukunda ducishaho. Ego sindi ko ari ikindi kintu wababwira kiri muri atelier canke tukibikire ubundi munsi? Je nibaza ko ivyo kuvuga ni byinshi cyane. Reka no musi tugarukire hano nibaze yuko ikindi gihe nkuko ikiganiro cacu ari tufundishane twigishanye igiswahiri ku Kirundi kugira ngo abatwumviriza baze baratora akajambo kamwe kuko bagiye barakurikirana buri ndwi bakaza baratora akajambo kamwe ukwezi amezi umwaka wohera bamaze kwegeranya ibintu byinshi. Abakunzi bacu wa Madudu Pro TV ntitwoshobora kurangiza tudashimiye ahantu twaje ni muri atelier y'uwitwa Emery mugaba bahurikiye hamwe
n'abandi muri koperative twiyunge dutera imbere kuko mubibona barakora ibi bintu vyo kubaza ariko kandi hariho n'ibintu vya soudure nibaza yuko nibi vya soudure tuzosura kandi gutuma ko uyu muhinga wacu mu giswahiri ciza tukavuga n'ibitari bike kugira ngo ababana bacu cyane n'abandi bose bavyifuza bakure bazi neza igiswahiri nkuko twamaze kwinjira muri uyu muryango wa East African Community. Rero twagomba tubashimire abakeneye kuzoza no gukoresha ibintu muze mutumbere hano muri koperative twiyunge dutera imbere aha mu Magarama ni juste kwibarabara aho bashobora kubakorera ibintu byose mwifuza bivuye mu giti canke byo gusudira. Hariho contact ziri ngaha nibaza ko muza kuzibona neza muze gusaba muzirabe bishobotse muze kumutelefona kugira ngo abagire neza. Igisike rero twagomba tubasezere tubifuriza kandi kubandanya mukurikirana iki kiganiro tufundishane. Nibaza ko ejo canke hirya yejo muzoba mukurikirana vyinshi muri kino kiganiro kugira ngo tube abadasanzwe mu Kiswahili ciza. Hama tubipfurize umunsi mwiza. Ciao.